sinzi umuntu nigeze kandi n'ikiganiro ashobora kukibona sinzi umuntu nigeze gusomera ambwiye mpagarika filime bwe neza kugira ngo nje mu rukundo cyane yana n'inoti kuri nkazibona ariko ndamubwira ati ko mpagarika filime byose ndahagaritse none nambaye nashobora kuyaronka ariko koko waramukunda kwe cyane amukunda ariko nifira kubera ko kano kahera filime none muri hawo heresha umuntu kandi ari yatumye umenye umenyera muri iyo filime nyene imagine imitahe Sami yagize muri iyo filime none aca ntangura gutuka ngo Sami niwe mugabo wawe wemeye guhuba umuntu agukunda kuja na Amerika ego c'est vrai muraduha inoti tugazibuka kandi iryo jambo imaze kwica benshi babagiriza Mr Sami ariko rero jewe no kuri kose filime narase kuyiheba namba umuntu wese azoza kuvuga ati nkunda bukeye neza azoza kunkunda vraiment azi ko yankunza mbonye muri sinema imyaka 5 ndiko ndakora filime kweri ucutumbwire ngo heba filime kubera $100 yagukwezi cyangwa $200 icambere cyatumye numva no hafi cyane ya Sami uko nshoboye ku buryo bw'iwanje umuvyeyi we yarankunda ni wa undi duhuye akareka gukora mu isakosha kandi inoti ya 10 kigewe neza genda umufana mwana wanje basi ibyo birashobora kuba byarampaye canke nkibuka eske umuhungu we yankuye hehe muri sinema angejeje he muri filme uyu munsi ndengana mvugwa gute mpamagagwa gute kubera umuhungu wo muvyeyi gute ntari kumuha agaciro niba genda gusambana kubera ubukene uzewerekane ko atari ngeso niba hura n'umuntu aguhereza amahera ashobora gutereka irengarenga n'itomati ngaho ziterekaho gusambana ibuvemo uruzo gusuzugura atakugaburira hagati ya mwebwe babiri ubona ko udandaza ngo izo rengarenga muri mwebwe n'indazo bari kigura udandaza irengarenga cyangwa n'ubusuzuguro wowe uvuga ngo ndi umusitari ku mifuko manu umusitari nsa neza umusitari mbisaho n'uyu none ngo umusitari ndaramwiba Yes, no konti tyakunzi ba G5 Media mumeze gute murameze neza bankundira aho muri hose mbarenda baramutse nize neza ko mwese muri impunda marembe kubera ko nanje aho ndi meze neza n'umutumire wanje ameze neza murabizi neza ko buri gihe nta munsi n'umuntu angura ikiganiro ntabanje gushima Imana kubera ko hajya iyo turyamye ntaho bari siri ukaza kuramuka mugabo turyamana imigambi bisigura ko tuba twizereye mu Mana yuko tuza kurangiza ijoro tumeze neza mugere ko twagira amahirwe nta mpamvu ngo dufise kudashimira Imana imbere yuko dutangura iyindi mirimo yose ni nayo mpamvu nanye ndabasaba ati imbere ko dutangura ikiganiro tubanze dushimira Imana yo yatutije uno mwanya kugira ngo tugikurikirane neza neza izina ryanje ni My Love Mwarimu murabizi neza yuko kuri G5 Manda hari kugira ngo ndabazanire abantu benshi batandukanye mu mice myinshi itandukanye ndetse abo mukunda abo mwarakumbuye nabo muba mutarabona ku nshuro ya mbere nkabazanira hano uno munsi rero ndi kumwe n'icyamamare cyanyu umu artiste wanyu umukinyi mwiza wanyu impumyi nziza yanyu neza bamwita bukeye neza canke Aline ashimira Imana amazina yahawe n'abavyeyi niwe turi kumwe umunsi guest wanje kugira ngo tuyage byinshi mu biyago tuza kuyaga harimo vya filme yiwe nshasha iri kuri YouTube channel ya Bukeye Neza official bise Erika n'izina ryagiye ritwawe kandi rihagaze ku izina ry'umwana awiwe OG Erika Bukeye Neza mumeze neza n'amahoro menshi cyane ubwo muvyibuha cyane mu yabane twe twondeshejwe n'ubu bukene kubera Imana gusa ubukene ntacyo bukubwiye akashareka iri zuba we ntiryaka niba we rigashikana wewe umva izuba ngo ntumva ubukene Imana ishimwe twenge amandara mukije abakunzi ba G5 aho muherereye mwese abakunzi bashimira Imana Aline babukeye neza Samura mbese n'andi mazina yose banzi kabisa yes igihe kirekire usko ufata umwanya ngo uboneke ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihe benshi baba bakumenyera ko akunda kuboneka cyane muri circulation ntukiriho ikibazo ni ikihe no kuri kose nta kibazo na kimwe sije ko ari ibintu kanaka byo byari byamfatiriye ariko
bikaba byaheze ibintu kanaka byari byagufatiriye byaheze nashikiye ahantu ndi abantu bagomba kwigatisha barabona kumenga turahandi hantu nada place bene data ndi mu rugo wiwe nabumenye ngira amaziko ti bukeye neza yaba yinjiye urugo rushasha uguye oya sininjira urugo aho kugoye kuvuga sininjira urugo rushasha rwanje ariko ni bya bindi nyene bavuga ati umuntu atararonkiwe arashobora kwideplasa akaja ahandi agahindura ahantu hato ariko iciza ni uko naho mba kandi mu nzu zimvye zimvye gusumba iyo warimo ndabiravije amasana araje ati ibibanza ngo hari inzu bakavuga ati nyene kameme singabwana bene data nuko ntafise uruhushya rwo kuyerekana yose ariko ari mu nzu nini cyane urusaku gusa mwana gusenga umutsi sindamubwira neza wanije hano umwaka watanguye uri hano nari nagiye nko kubona ndakunze gukora ibiganiro mbere yo kumwakira kuyaga nkamenya iby'umwaka ibyaranze umwaka kuri bukeye neza ariko sinabose amahirwe ariko nubwo ndamurose muri janvier I think ndacyafise amahirwe ndifuza kumenya ibyaranze umwaka wa 2024 kuri bukeye neza ku ruhande rw'ibyiza no ku ruhande rw'ibibi 2024 vraiment kuri jewe ntwari umwaka woroshe kandi ni bya bindi tuvuga ati ibihe byose ibyiza n'ibibi nta numwe bidacako yaba umutunzi cyangwa umukene ibihe byiza biramucako n'ibihe bibi bikamucako rero ibyo bihe ntawe utavuga ati burya nanjye uyu mwaka hari ikintu kanaka twahuye naco muri make byose ca ndabishima muri rusange kuko nkishima Imana nkikomeye bashaka kuvuga ati ari ibintu bitatu ariho uyu mama bihe bitatu byashitse iyo navyibutse numva ati Mana nabo ikiganza cyawe hano hantu ndifuza kumenya ntacyo ndabivuzeho gusa nakubwiye ko nshima Imana muri byose bene data yatanguye kumuheta mwavyumvise ibindi sinza kubikorerwa igihe kimwe cyashitse ucicuza uwo mwaka cyari iki ari igihe gishobora ati umwaka ntiwohera hari habaye ko umunsi wicuza avuga ati bana wapi kabisa umwaka sio wangu Chaba charashitse nkicuza mimi sichakwara yego vile warabaye ravuga ati umwaka mbona nakumana mikoshi igihe chaba charabayeho nkicuza ni igihe nawe narahuye n'ibibazo mu bikorwa nsanze nkora by'iwanje like bishobora kwanka mugani bimwe navugira muri rusange itumuntu ariko sigaje muri rusange je n'icyo gihe yari habaye bashanda no kuri kose mu bintu yako ndakora byarameze nk'ibihungabana gato canke kanini ariko byampaye gukomera ntahura yuko umwanya nkiriho nkifise imbaraga zo gukora ibyo bintu byaramaye kwicuza kuko narakoresha uburyo bwinshi kunuko nkabona ntibigenda avuga ati kabisa uyu mwaka si wangu wadayo ego keshi igihe tubonye umukobwa yimweje Europa abari ibihe bidasanzwe narabonye n'amase ndakonye ufise imishatsi mugabo warakwisa urupara n'ubu nagapara ariko nyene mu mishatsi yaje si kenshi ukunda kubona umukobwa yavuze ati ndahisemo gukubita urupara iyo bari habare mama itari nziza kuri yo ndetse kandi difficile ibi mutumye impamvu yandukiye neza kwimesha urupara ni iyihe nimba atari yawe navuze umunsi wanze kwe impamvu yabukiye neza kwimesha igipara harimo impamvu zishika zibiri mugabo icyambere nuko nari numva nkeneye kwimwesha uko nyene cya kabiri nuko hari ikintu kanaka kigomba kuza nari maze igihe ntari muri sinema ariko ngarutse muri filime bivuze ngo yemeye urupara kubera filime wawe cyangwa uwagukoresha no comment aduha amakuru rero byavuye kuri filime ahandi nuko nari numva ko ndabikunze ariko hanini cyabinsumikiye ko habaye filime kanaka muzoyibona byane tuzoyibona bien neza neza kuri Bukeye Neza official dufise filime nshasha imaze kujya ko party ya mbere ndetse umwana
ushobora no kwara ikiganiro parti ya kabiri yagiye ko bayita Erika. Kugarukana filime Erika kuyita umwana w'iwawe bivuze iki? Inspiration ya filime yavuye he kurinda aho rindi buratsinda yita izina ry'umwana wanje bariho true story ivyishe n'indani bivanye n'ubuzima bwawe na Erika? Nta buzima bwanje na Erika burimo, ariko harashobora kuba hari true story ku ruhande rw'undi muntu. Rero canshima yuko ndabicisha ku mwana wanje kubera niwe ari hafi yanje mbona ashobora gukoresha. Rero na cyane ko izina ryiwe nyene ni Erika, numva sinashimye kuyikira indi zina, numvise ko no yita Erika film. Neza story bitanguye ku ntango urabona ko hariho umugore w'ingare mu rugo. Umugabo yavugiriwe agashingira indi novuga umukozi yari afise ikibazo mu rugo pe. Iriya story for really tuyinjiye mu mizi gatoyi ariko mbabarire sininjiye muri film itarahera reka tuyage aho tuyigeza. Ifise ubwo butumwa ushaka gushikiriza ku bantu bakitangura batarasobanukirwa irikiraje. Nabuciriyemo ku bantu bakitangura n'abana bavukana mu muryango ariko badafise abavyeyi, bakaba ari abana batatu, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Hagacazamwo umuyomba wabo ariwe Erika. Egari mwo abakobwa babiri ko wo wise umugore ariwe yoba yaravyaye Erika canke sinzi. Rero ubutumwa buhari ugiye kuzoyikurikirana canke ukora ingene yatanguye, twashatse kuvuga mbese ku bana basanzwe basigaye mu mpangu canke mu butunzi canke basigaye bareranye hagati yabo atabavyeyi bagifise, tubayeho gute? Mubayeho gute? Naho yishizemo mubayeho gute? Vuze ko hari ukuntu kagukora koko tubayeho gute none? We nabo bantu mubayeho gute? Tubayeho gute? Uba ko mubayeho gute none? Mbona bayo ntugene mubayeho. Ubona mubayeho gusa. Ubona bw'Imana gusa. Kabisa nuko abakozi ba G5 Media uno musi ngene nyaje nabukeye neza nitwa gatangura ikiyago ariko dusa nagiye kugitangura ariko tukaba tuyage cyane kwiterambere rya bukeye neza official ndetse ibikorwa agiye gutanga umwaka agiye kuhagaramo gute nka bukeye neza twari tumenyereye bukeye neza twari tuzi yuko twaronye ibikorwa vyiwe back to back umwanya ku mwanya ndetse anatubwiye ati hari ibintu byari bifatiriye mugabo ubundi free ubu ndashobora gukora nkavuguta asa rero mpawuja reka mbanze rero neza muri kino kiringo cy'agacerere benshi batari bazi ivy'urimwo yabonetse cyane mu gihe kitari coroshe kwa kaka yetu Mr. Sami. Niho twaje garutse kukubona bamwe nk'abatwe dusanzwe dukunda kubona abantu muri entertainment ndetse ukaba wari umwe mu bantu bahagaze cyane muri bijya bihe bitari byoroshe kandi bakoze ku mutima barara ku kiriyo kenshi. Ndifuza ko menya habukeye neza ubuzima bwa Mr. Sami yarabuzi kwiki bari babanye gute nk'umuntu ubona ko maziranye igihe kirekire n'umuhungu wiwe. Icyambere coco kanongere guhoza umuryango wabuze kandi si umuryango gusa burya warabuze hafi nka twese kuko mwene wa mugenzi wawe yabuze papa wiwe cyangwa akabura mama wiwe hariho ibintu bishobora guhungabana kuri we kandi atari bike cyane. Rero ubuzima twari dusanzwe tubanyemo na Sami twara abagenzi yari na boss wanje naho maze igihe mutambana muri sinema ariko n'ubundi urabona ko ntugaye kwa Mr. Sami gusa ari nugaye hose haba mu biganiro canke mu mafilime hirya no hino ahantu namwe nako ndakorera. Rero umuvyeyi wiwe icambere cyatumye numva noba hafi cyane ya Sami kuko nshoboye ku buryo bw'iwanje. Umuvyeyi wiwe yarankunda ni wa wundi duhuye akareka gukora mu isakosha kandi inoti ya 10 kigebuke neza genda umufana mwana wanje. Basi ibyo birashobora kuba byarampaye canke nkibuka eske umuhungu we yankuye hehe muri sinema angejeje he muri filme uyu munsi ndengana mvuga gute mpamagagwa gute kubera umuhungu wo muvyeyi gute ntari kumuha agaciro. So niyumvira ibintu byinshi ndetse ibyo
kandi biragoye. Ikindi kintu cambabaje irya nyuma twahuye amaso mu yandi twahuriye kwa Sami, hari haciye igihe kitari gito twarahuriye kwa Sami hajya mpagurutse ngiye duhejeje turunaje umukobwa wanje ngo acakoramisha koci yaravuye kwa muganga ico gihe aca mu mahera ugenda ngo uze kugura ifana. So hari ibintu rero wibuka ku muntu kanaka ukumva urakotswe ko cyane kabisa. Naramukunda kandi nawe yarankunda nuko ico nkaba ndakiguhaye inyishu. Ego nuko uno munsi mugashire murimwo na cyane kuri Mr Sami Official benshi baramenyereye ko cyane mukorana collaboration zanyu zubaka benshi yaba wewe yaba Kanyana na bamwe bandi musa n'abatakiri ko barakolabora cyane mu kazi meme simwabonetse mu bihe bitari byoroshe ariko mu kibanza cy'akazi ibintu muri kumurakolabora bino babifatanya no kuntu ibikorwa bya Mr Sami bitari kuberaja ku murindi nk'uwo vyahoze ko benshi bakavyita yuko yera yarihuye nkoye ku bantu bari bafise inkingi kuri kariyeri yiwe. Kino kintu kivuga ku iki mu gihe nawe uri muri bo? Ndagutwenze je ku ruhande rwanje nakubwiye deja nta hantu na hamwe nariko nderekana ibikorwa by'iwanje. Abantu bampaye ibiraka nkabankira je pense ko babizi ngaha muri comment barashaka kubivuga. Abantu mwandondenda baha ibiganiro nawe urimo n'abandi barimo nkababwira ko atamwanya mfise. So no bambeshe kuko mvuze ati yoba yari yonkoye kuri jewe ku ruhande rwanje ndumva kumenga nabambeshe. Kubera biento n'ubundi muratubona tugarutse mu kindi gisasi giteye ubwoba. Aho rero jewe ndahari mw'abantu mwe usibye yuko hari ibintu bidufatira ukabanza ukavuga ati jewe kweri ukwezi amezi 2 canke 3 swate sindi ngaha mu Burundi canke ndiko nkorera akandi karaka nk'ahandi nuko ibintu kuri jewe biba byarageze. Ariko gusubira inyuma rero ku bikorwa vya Mr Sami ku rubuga rwa YouTube nuko nanyama avyidoga kenshi wewe ubivuga kwiki? Gusubira inyuma nibihe kandi ivyo bihe navyo umaze kubitahura uca umenya aho uhagarara. Iki nico gihe ciwe co guhagarara kugira yongera aze kuwundi murindi wiwe. Ndamutera kama nkamutera n'inguvu. Ibi bihe siwe gusa bizoba biciye ko kandi n'abandi birabacaka. Ahubwo nahaguruke twongere dufatana amaboko dukore. Twatwike tumanuka canke tuduka. Isagara cyose turaturira kirenganye. Uragarutse Igisagara muratwika birenganye. Wigire hari ibihe mwafashe imitima ya benshi cyane pe ku buryo udashobora kurengana ahari minota 10 utumvise ijwi rya Bukeye neza muri studio, utumvise ijwi rya Sami muri studio, utumvise ijwi rya Naka muri studio. Mu gace we mwarimwo muri ko murabona yuko habaye impinduka muri filme Ndundi, hakaba hari abandi bafashe imitima y'abandi benshi na cyane abakobwa ku ruhara rwanyu mufise imitima ya benshi. Niki kintu rero kurapanga uvuga ati like plan B ngomba kuza nkora kugira ngo ngaruke nsure fate ya mitima nkuko nabikoze kuri za Bukeye neza n'izindi nyinshi niki na cyane ubona ko uri kwakora ku mbuga zitandukanye ushizemo n'izi wawe kandi icambere nuko navuye mu gacerere nkuko mu bivuga jewe sino kwitera amashurwe ariko kenshi icizwa kibonwa n'abarengana. Bukeye neza yabaye Bukeye neza kubera jewe na Sami, yabaye Bukeye neza kubera jewe na Anita, yabaye Bukeye neza tutu ku bantu bose bayikinyemwo. Hama abafana nabo barayakira bayishira mu mitima yabo irakunda. Icambere nari nicaye nta filime nimwe ndiko ndakina, nahagurutse ngomba ntangure kuza mu gihe batambonye mu by'abandi bashobora kumbona mu by'iwanje kuri Bukeye neza Official. Naho bigoye support nizo umuntu abakeneye igihe mba mbona ko narose ingene nshobora gukora uwo munsi nanje nze ndacisha ibikorwa by'iwanje kuri YouTube channel yanje kugira ngo wa mwanya wo kumbura babandanye bambona iwanje. N'ikindi naco kuri Mr Sami tukagomba sukugomba ahubwo tukaba tugomba tubahe ikintu mushobora kubandanya kumwe mwabandanya Bukeye neza akagucika intege tugwaye mukamenya ko tugwaye dukomeye mukabona ibikorwa
nawe ubundi nta rwanko dufitaniye na Sami iyo tuba dufitaniye urwanko nta filime kanaka yiwe nosubiye gukina kabisa kuko nanje navuga ati ahubwo ngira nshiremo inguvu ziwanje so icari kinyicaritse yarakize yarazi byo ndimo aciye amezi menga 3 kuno kwa kane kandi nari narabibabwiye abantu batandukanye nzosubira gukora filime mu kwa mbere abantu batandukanye nzosubira gutanga ibiganiro mu kwa mbere ukaburugura ikiganiro ca mbere kuko nta kiganiro nabibwata none murabizi je byo muzoshyahe nuko rero hama kuri YouTube channel yabwiye neza hagomba harengane ko ifilime nshasha itarajako yitwa yitwa iryosozi ry'umupfakazi iyo izoci wanje iriko ikinamwo abakinyi batandukanye mbere wanatuvumbuwe naho utagize niweho wasanze sinzi tuko turayikora naciza akaba yicaye ngaha mu nzu mu bantu babikora ya ciza ari ndani kabisa rero mu supporting mw'abantu mu support hasi mu ntera ingufu ugikora ivy'abandi hari ukuntu wabifata itandukaniro ryo gukora ivy'abandi n'ivyo gukora ivy'iwawe urivuga ko iki rimeze gute ugikora ivy'abandi urabikora kandi ukabikora unezerewe kuko iyo uri kurakora uba uri kuraraba ijisho ry'uwundi ingene riraba ampisi ukaraba ese izi nguvu ndiko ndakoresha ko mbona uwo muntu naho batubwira ko ibintu umengo ntabirimo mbona atabihera kwagumashiramo imitahe umwe nanje rero hahandi mbona ari karengenyeza ko mbona ashobora gukoresha inguvu ziwanje ndabe nanje ko inguvu zanje zishobora gukora muri twa tundi twawe ko mbona nazanguva ariko arakoresha ashira hamwe n'izanje eske noba mvuze imitahe isura yanjye siriko irakora mu vyiwe wayo wanje nayitokora gukora iby'iwawe ni byiza cyane kuko biraguha inguvu ukabona yuko kubaho udategemeye ngo iki canke ukamenya uburuhe kanaka wawunda gukoresha agira na stress agira kugira urinde ugera aho ugeze mw'abantu wa muntu aba yakoresheje iki mu mutwe wiwe ku kibazo c'imitahe n'umusiba ukivuga ko iki mu gihe hariho benshi bavuga ati badukoresha mudaduhemba ikintu rero musi nawe uriko urakoresha abandi urumva yuko vyoba ukokoreye kugira ngo uhagarike umukinyi aze kugukinira umuhereza irakizi 2 irakizi 3 so jewe ndibaza nta muntu nigeze mbwira ko je ntahemba ubona wana narabibwiye ngaho ndavuze ko wakoze biratoreza biratubana desanga binakupatia tuwasa biva rero kungana bivanye n'ikintu kanaka bikavana n'uburyo mbona na support iri nyuma yanjye kandi ntacabuza ntayaguha kuza dutezanya imbere nyene uko iyo support iri nyuma yawe ngize support inyuma none uyu munsi na support ni ndakana kibereye ngana uri na mukipapa asha ndi mama nkipapa nkisenge mbere ko bavuga ya ukipape kile kintu cyose kwaka kakipara maski ahantu na hamwe ahubwo woshobora kugira ante kwe ntaza bure kumfata mu mugongo na cyane cyane ya Yes, nuko bakunzi ba G5 Media muri maneza yuko bukeye neza ababwira ati abafise imitahe mumfashe kubera ko afise mu mutwe afise ingabirano ariko uburyo namwe mumufashije bamukoze ikintu kizima niko bimeze je no munsi namutembereye mu rugo kugira ngo tuyage nyuma y'igihe kirekire tutabonana amezi menshi kabisa ko ndibuka twayirukana kuri birthday yiwe yes kure cyane kabisa kwa gatandatu imagine amezi 7 yaraciyemo tudahura amango turabajana nawe gashaka ko kuduhunga naranyitse wadunze nawe kana diaspora no kwa minga funa una pen cyane no mu diaspora no je yacha bashaka baminyitse none sinko ndabivuga ngo none yaza kwivuga none ndiba kwivuga ko na jewe nice ndayamuha nanje mubihereza inbox sinumvise ngo kwasa mwavuye naendesha senga ndera mugasha muhunga ko ababuryo iki nagaje yewe aziko nawe uri abakunda afise je kayi none yo senga none bujya umuntu nabashiriye abaheri basenga nderare ku kwezi hanyuma bashaka ati sikene kudosura kuja kina kwasa none ndakubaza mubuhoza mu diaspora kanaka ndiko ndabivugira kuri kamera akambwira ati bukeye neza hagarika sinema
jewe nzoza ndaguha $200 canke $300 ku kwezi nkashamera sinema kandi yambone muri sinema nyene aba diaspora mwebwe muvyumve mukunda abademu mubakundiye muri film bacuza ati hagarika sinema wari wowe wamukundiye muri sinema hama bacuza ngo hagarika film sinzi umuntu nigeze kandi n'ikiganiro ashobora kukibona sinzi umuntu nigeze gusomera ambwiye mpagarika film bwe neza kugira ngo nje mu rukundo cyane na n'inoti kweri nkazibona ariko ndamubwira cyane ko mpagarika film byose ndahagaritse diaspora USA ikiganiro aza kukibona n'umuntu uzonkundira ibyanje kuko wankundiye mu ibyo nyene uzonkundira ingabirano yanje uzonkundire talent yanje rero nk'ibi ntibyari biri ngombwa nuko nabivuga nshatse kubivuga kugira muri misevre amahera yarayamba basha iyo mbona rero filime cyangwa nimvira ko noyekeye nayikuhera kuko burindwi sinari kubura $250 none nambaye nashobora kuyaronka ariko koko waramukunda kwe cyane amukunda ariko nabifira kubera ko kahera filime none muri hawo heresha umuntu kandi ari yatumye umenye umumenyera muri iyo filime nyene imagine imitahe Sami yagize muri iyo filime none haca nangura gutuka ngo Sami niwe mugabo wawe wemeye guheba umuntu agukunda kuja na Amerika ego sevre muraduha inoti tugaziwa kandi iryo jambo imaze kwica benshi babagiriza Mr. Sami ariko rero jewe no kuri kose filime narase kuyiheba namba umuntu wese azoza kuvuga ati nkunda bukeye neza azoza ko nkunda vraiment azi ko yankunza mbonye muri sinema imyaka 5 ndiko ndakora filime kweri ucucumbwire ngo heba filime kubera $100 yabukwezi cyangwa $200 nzoba ko narimbaye mw'abantu maskini wallahi nzoba ko narimbaye uzoza kangira ati ndagusupport kweri namba ndose $100 nzoyibona namba ndose na $1,000 nzoyibona muze muyime kuko ndakeneye kuba muga ntuzuyimubwira ati hagarika sinema umuntu wagutsitaje garantsitaje aha n'inzara zose zaravuye maskini des nuko atari ndabazi hari zarabuze nawe n'umugabo gabize n'umuzara aransomeye kubarira inyuma y'umwaka kandi ikigeze rigeze ni byose cyane kabisa umuntu azari mu mavuta y'urukundo naramubwira ati vraiment cyangwa barazigare mansi zindani akagahinda ubushiri wanjye vimarago apana baba namutesa sana ubushiri wanjye ikindi yabibona ko ari byo ndimo none kwanza tubanze turebe ubu dushobora kwiyumvira ati jya filime iramubesheje kumu diaspora umunsi ashobora kugukunda ugasanga akundana n'abakobwa 6 8 10 wowe akakubwira toke ukampeba ku mugoroba aca posting uwundi aciye mukura he ubwo nyene ikindi naco ubu dushobora kwiyumvira uyu munsi nampeba ntituzinanye kuri call sinzi ngo nakajini sinzi ngo niki ntuzi ngo nakajini ntuzi ngo ndiki uyu munsi nampeba ya filime yanje abari nk'ibi icayi c'umwana bandu nzoca nsubira kuja kubembereza wa mugose wanje ati nyawe nasubiza muri sinema abakobwa tuze dukoresha hano kabisa ukoze ahantu hari n'umunsi abakobwa ashobora kuba yicaye avuga ati kugira ngo nge mpaka mpore n'umuhungu kugira ngo nambare mpaka mpore n'umuhungu kugira ngo bimere uko mpaka mpore n'umuhungu umukobwa nk'uyu muvuga kwiki umuje huyo mana yanje mana imbabarire cyane ndakunda umukobwa akora agakoresha ingufu ziwe je nusanga nk'akarorero nusanga ndiko ndandaza irengarenga aha kwibarabara n'itomati nibite bigukore ku mutima uvuga ngo umusitari bukeye neza ngo atwingusi yose ngo harengana badandaza irengarenga n'itomati man bimbuza je kuja kugira nte gukura impuzu kugira abana bafungura bimbuza kuja gukura impuzu kugira ngo ndonke 5,000 byo kugira nte byo kugura amavuta yo kwisiga bimbuza tu ya mahera nca harya ndaronka y'umutahe wanje nkaronka yo kurya natabari menshi ambuza kuja mwazangezo rero hari aho usanga babayeho mu bwo buzima ku kwezi washaka gashaka kaza guhura n'umuntu akamara $500 y'amajana akarengana ataki ntayakuyemo nta n'umugisha mu mahera barimo nta kimwe ahubwo wa muntu muhuye akaguha nayo mahera sipoza ko atari ingeso yawe ahubwo kwa kubura fata ya mahera baguhaye genda yatanguza utuntu duke uzogusuzugura mu rukundo amaze utuntu duke atakugaburira wumva arinde azoba ari kigugu muri mwebwe babiri akoze ku ntego kabisa akantu kansubirira niba genda gusambana kubera ubukene uze werekane ko atari ingeso niba hura n'umuntu aguhereza amahera ashobora gutereka irengarenga n'itomati ngaho
ziterekaho ndabusambanye buvemo uruzo gusuzugura atakugaburira hagati ya mwebwe babiri ngo nuko udandaza ngo izo rengarenga muri mwebwe n'indazo bari kigora udandaza irengarenga canke n'usuzugura wowe uvuga ngo ndi umusitari ku mufuko manu umusitari nsa neza umusitari mbisaho ntoya none ngo umusitari ndaramweba ngo umusitari nza kukubwira ati nyabuna tujuru nk'ivy'abana bafungura ahubwo nzo umusitari niyicarira nkadandaza irengarenga zanje n'itomati n'intore abana bakaza bakambwira ati mama duha isosi bishi sana byanje bikaguma binenepa nka mama wavyo kabisa akanga tujya ukotinze kwambara ipata reka buri mama mbya sheri sindabona ingono ni muzantu haza musanga nsanga ho ivyo nivyo twarenganye tudakeneye no kubona abantu bariko barabikora mbese sindagisobanura mujije anaishi kwa diaspora amavideo mama baronkiye muri gusa bya murongo idora ndagomba idora gusa kugira ngo nk'idora yigum na murongo yigum abantu kango sinzokira ngo nzokamandika igugu kunyene ntumbaze uretse umuntu ashobora kukubwira ati nkore biki tinga wapi basha ngo muzopfutunze muri industry ngo ni uzokwa mukenya kuri kirofu ndirofa rero rero nene mbayeho gute Daria kabisa nuko abakunzi ba G5 Media neza anarimo nabukeye neza twayaze byinshi yakoze ku mitima ya benshi ariko akantu kazima ngiye ntwaye anasubiyemwo ukazokora ikintu basi bakwita ko ari ingeso bavuze ko kanasa ingeso basi ahubwo ariko wari waburaniwe hanyuma kivyaza umusaruro n'igikoro no munsi ejo hike ejo kandi hike ejo donc ube ari bwo buzima ubaye ati umuntu ashaka kuguha 2 ayo maraka gupfa ubusa ugacwita n'abajama bawe mwese tuje mu kabane tugira iki post kuri mutu nziza naye jewe ndashaka kwimarira umwaka kampuzunguze mugambira no kwamfise umuryango munini sente wese hari ikintu akora ku buzima bw'iwanje atakintu na kimwe kirinze kwipasa kandi no mu mutwe harakorereka yego no mu mutwe turabona tugahomba tugasubiramo tugakora tugahomba mugatuguma tugwinzura abaca no kabisa turangiza ikiganiro ugira icyo ushikirije ku bakunzi akajambo ko gusozera ikiganiro canke ico twaba tutayaze wari wifuza ko twanakiyaga ico tutayaze jewe musiko kayiniteze ko ndo mumenyesha makuru muhiye icambere cyo ndagushimiye wowe nyene ubwawe kuko ndibuka ko ari igi wambwiye ngo umikiganira nishwi ajango bisinda nanje ndiraguca narabyaye none babikwemereye uyu mwaka uzohera je arikana amafoto y'ibintu none date indangini nta kintu ndaje cyane ntegereza umuntu indangini nta kintu sasa tuvite gute imbiriza rero ndakugira ikintu gihe cyambere ndagushimiye nuko tutigeze tuganira ngo meke mbekeye neza ari mu wiki canke ngo hateye intambwe ijya mbere usanga no mu karere kure iyo nimukiye ugati je ndaza naho ibitoro byagoranye jewe imuta ahantu nza ku bihumbi bingana no kuwati ubu nimitaye n'inama hama nkashimira n'abafana mwagumye mukoma induru bukeye neza turabugumbuye jewe ugiye kuri page yanjye ukaraba abafana ingene baguma abantu turabukeneye muri filime kuri YouTube basanga abantu bakorakina bukeye neza yagiye mu kibano bukeye neza ari hehe ariko ndahari I am coming back. Anarudia alikana kina filme kwa Dr. Swale no kwa Hasani kina kwa Hasani wanje kini hijaga handi hijaga tena ni Kigali ni basho ndabakunda cyane Imana ibapezagiriye hama mubandanye mugira sabona bataragira sabona kuri bukeye neza ofishe basha n'ukuri nanje ndabe yuko vyogenda neza hama Maro support yawe niyo kumfasha gukina ndabivugiye kuri kamera batakubonye wanje inze gukina ejo kumbwira nzinduke n'iva yize y'umuntu batakubonye wanje je ndabivugiye kuri kamera mutoce muri yakora umunasi bene daraje nawe ndamwemerera hanyuma ndashaka zinduka mbya tica zarisa ko yirukine sigisaho nitegeko nukuriga je nakindi support ndamusabye n'ukuri hanyuma rero turamenyesha neza yuko kugira ngo tuborohereze muri commentaire ya mbere y'ikiganiro ni link ikutwara neza muri Bukeneza official uzo kuraba filme
ariko aracisha ko ni nziza usupporting ndetse naho dufashe partage kugira ngo umuryango ukomeze kwaguka afise abafana benshi barengeye bajya afise kuri YouTube rero mwese muri ko mukora iki muri hehe ko mutari ko murabona umenga mwarahumye ntimubone ibyo karakora yabikoze ku bwanyu ya support mu muhereza handi genda muyitange na hari yiwe ni naho hakenewe cyane no munsi kuruta ibindi byose guys je ndabakunda cyane ni Elma Love Marima ubona bukeye neza cyangwa Aline rero ninjire mu nzu rero yiwe nje mu nzu rayo yuko Jesse ngende kunyera ari nzi ugenda gute ayiho